kwitangira abanyu canke gufasha ubwoko bwanyu. Ndibaza ni ikintu ciza kandi n'ikintu n'Imana biha icubahiro, kuko harimo benshi Imana ihezagira mu bintu mugabo basanga ntibashobora kwishima. Kenshi turabona imigwi iza isambuka amezi 2 amezi 3 ukabugiye ukaza ufise umuvuduko munini ariko kabugiye. Ariko BCUSA ndavuga ati kuva itanguye bwa mbere cyo nshima n'indongozi zagiye zirongora irishira hamwe nkuko muzi hariho committee executive ari irongoye ishira hamwe abo rero turakorana 100% ari mu mategeko guhinyanyura ibiba bikenewe. Urumva turakorana neza nta kibazo. BCUSA irahari irabandanya. Nimba hari uwanyu uwawe umubanyi wa wunduzi uzi batarinjira muri BCUSA, ubu n'umwanya mwiza wo kumubwira injira muri BCUSA dufatanye urugendo n'abandi kugira ntazogira umuntu adutuka muri iki kino gihugu ko ari umuntu tutafashije. Genda mubwire yuko ishira hamwe BCUSA rihari kandi kibandanya rikora rihagaze neza rikora neza atamujyano kandi twubahana dukora twubahana rwose kira muntu wose akorera mu mwanya wiwe. Ubumwe bwacu nizo nkomezi zacu. BCUSA oye oye, BCUSA komera komera. Murakoze murakoze. BCUSA kaze nawe kuri televiziyo ya BCUSA. Abatanga umwanya wabo ku bw'ineza ya benshi. Uyu munsi tugiye kuganira n'ubuserukira ishiramwe BCUSA imbere y'amategeko, aza kutuganira ku bijanye n'amajukumu canke amabanga ajejwe kugira ngo ashobore kuhagararira umuryango BCUSA asangiye n'abavandimwe bene wabo. Muragize neza kuduha umwanya. Ku mazina twitwa Sinzinkayo Eli, nkaba ntuye hano muri South Dakota, niho dusavye indaro. Murakoze. 2021 abo musangiye umuryango BCUSA barabizeye barabasaba yuko mwobaserukira mugaserukira ishirahamwe BCUSA imbere y'amategeko. Uyu munsi umuryango BCUSA muserukira na leta mubanye gute? Sawa, bwa mbere tugomba gushima abayobozi b'ishirahamwe canke abanywanyi ba BCUSA kuntu batwizigiye kuva ishirahamwe ritanguye. Barabona yuko twebwe twobaserukira muri leta kubijanye n'amategeko. Bwo bamaze kutwizigira twarakoze ico gikorwa, kandi umuryango wa BCUSA kuva utanguye nta ngorane n'imwe ufita ku bijanye n'amategeko no ku bijanye n'imwe twagiye twuguruza buri ntara. Kubw'ivyo novuga ati twavyifashemo neza kandi twaragerageje gukoresha umwanya n'ingufu cane kugira bino bikorwa vyemerwe n'igihugu tubayemo, hanyuma kandi bigire ku mategeko yagenga iki gihugu. None rero bwa mbere ni byinshi, harimo ibikorwa byinshi tugenda dukora bijanye na leta ya hano muri South Dakota. Ubwa mbere na mbere kuko hariho ishirahamwe ryanditswe, kuba ryanditswe impapuro zikenewe zigashishikara ziba ziri verified. Hanyuma ikindi naco ni ku bijanye na IRS, kuko amashirahamwe menshi yari non-profit usanga yariho mugabo muri IRS bataripotinga ibikorwa bakora. Ariko ishirahamwe ryacu kuva ritanguye kugeza no munsi turaripotinga ibikorwa vyacu uburyo buboneka gukora. Urumva ivyo ni ibikorwa tugenda twitwararika buri mwaka tukabikora atanyungu tuziga canke dusabe ab'umuryango ngo baduhembe. Tubikora bivuye ku mutima kandi ko Imana ibishoboza tukabikora neza. Kubw'ivyo turabishima uko ishirahamwe rya BCUSA uno munsi rihagaze atangubane n'imwe rifise muri kino gihugu ca Amerika. Murakoze cyane. Umuryango BCUSA si ishirahamwe rito, ko uko amakuru atubwira amaze gushika mu ntara nyinshi, kandi muravuze yuko ibikorwa byinshi mubikora ku bw'ubwitange. Niyo mpamvu
kuganiriza abantu nk'amwe ari ibintu byiza kandi kugira ngo tubashimire mukomerezaho. Ariko naho biri uko ni ukuhe kwizigira canke niyihe confidence mwiyumvamo kugira ngo mwemere gutanga? Mwavuze yuko ishyirahamwe ryandikwa muri site mubayemwo, mugatanga adresse yanyu, mugatangura n'amazina yanyu muri IRS. Simenya ibyo mutanga imyirondoro ukuntu ingana, mugira icizere gute kugira muserukire abandi mukarinda mutanga imyirondoro ingana uko kose? Ego burakoze kwaza ikibazo nkoramutima, kuko haba ari umwidondoro wawe wuriwe identity yawe. Rero kino gihugu gihera cuyagiriza kandi uzi ko akora ibintu biri rigo, nta ngware n'imwe bizana. Igihe ukora ibintu biciye mu mategeko ata busuma burimwo, nta cishobora kwiyagiriza. kandi igihe uzi n'amategeko ukaba uzi ikigukingira uwuriwe, hanyuma n'igikingira umuryango uguhagarikiye, birafasha rero twebwe kuba duhagarikira kino gikorwa kandi tugikora atagwa dufise, nuko ari ishyirahamwe rikora ibyo ryandikishije aribyo bikora mu ntumbero vision y'ishyirahamwe ryacu niyo duhagazeko. none rero nicyo gituma ataco two kwiyagiriza, twumva amahoro neza gutanga ibiba bikenewe ata kibazo. Murakoze cyane. Ubundi leta tuvuge duhereye ngaho mu ntara y'iwanyu, ni ibihe bintu babashaka ko yuko mugomba gutanga ku bw'ishyirahamwe, kumbure ku kwezi, ku mwaka, mu myaka 5 muri leta ho nkuru? Ni ibihe bintu mugomba kwitwareka kugira muhakikiye canke mumenye yuko umuryango muhagarariye na leta atangorane bifitaniye? Ego bwa mbere hano iwacu utegerezwa kuba uri umuresident wa hano iwacu mu ntara ya South Dakota ariho ubaye, ufise adresse iri valid muri ino ntara. hanyuma ikindi naco turatanga ID zacu aho tubaye tukabishikiriza. hanyuma ikindi buri mwaka turagira renew y'ishyirahamwe BCUSA, tukabemeza ko ishyirahamwe rikiriho, hanyuma rikigera ku mategeko. hari inzego zahindutse tukabiripotinga ko hari inzego zahindutse, ari amategeko yahindutse tukabimenyesha ko amategeko yahindutse y'ishyirahamwe. hanyuma ku bijyanye na federal ariyo special IRS, turaripotinga nyene ishyirahamwe ryacu ubutunzi bwacu bumeze gute, twakoresheje amarangana gute, inzego hari cyahindutse mu hagarikiye iyo shirahamwe, nk'ofisi adresse yaho badusaba. Urumva byose igihe twimutse twabara nk'ofisi shasha turatanga aho twimukiye, ko musanzwe muzi nka jewe kenshi ko nkorera ibikorwa hano mu ofisi aho ndi mu ofisi yacu na BCUSA yarufise ikibazo aza hano kuko sanzwe mfise aho nkorera. rero kubw'ivyo bica binyorohera cyane. rero igihe noba ndondera canke ngo bakeneye kumenya byinshi bijanye natwe araza, turi open, turi hano amasaha turi hano ku office yarazwi. rero cyo gituma ibikenewe byo turabitanga kandi tukamenya yuko umwanya abariho umwanya wo filing izo document. rero gihe uwo mwanya urenze barakwandikira ikete, babonye utishuye mu minsi babaguhaye baca bafuta iryo shirahamwe muri iyo ntara. ibyo barifuse bice bisa kuzosa kwa applica ukundi. rero tugerageza kugira ishirahamwe ryacu ntibarifute, kandi murazi ko tuba dufise ni banki twuguruje amakonte. none rero uburyo bw'abantu bacu abanyeshirahamwe batanga kugira bukingirwe, kuko bamaze kwaka mu ntara na bwa buryo bushobora kugira ibibazo, kuko banki bari zabona ko ishirahamwe ritari active, hacazi yindi action bashobora gukurikira ku butunzi bamufise muri ico kigega, kuko kiba cuguruwe kandi baramaze kubyugara. none rero cyo bituma tugomba kubyitwaramo neza, tukamenya ko bikorwa mu nzego zose biko bigenda neza. Ariko muvandimwe Eli, muriko muravuga iby'amategeko, ariko ibyayo byose ku by'amategeko kamutabyigiye ngaha mu ishirahamwe BCUSA
ubundi ku kibazo c'amategeko ushobora kuba mwarabyize mu ishuri canke kugira mwakishe uko mugenda mu murongo mwiza, iyo ngabire ivahe? Ntabwo twize cyane ariko ndavuga ati turi nkikiri kw'ishuri kuri university twarize ibijanye n'amategeko. Rero twize ibijanye n'amategeko turaza yatugenga, turaza yagenga amashirahamwe kandi gaca bitako nuko usanzwe bafise n'agakampani gatoya hano mba ndiko naraninga. Rero urumva bica bimfasha kumenya amategeko yagenga kuko nshobora kuraninga ikampani ushatse amategeko cyane urayiga ugenda ufata umwanya ukayasoma hanyuma ukamenya ni giki kikuraba cyangwa kitakuraba. Nicyo gituma byinshi usanga tugerageza kubikora uko musanzwe muzi mu accounting. Rero mu accounting urumva ko abazi amategeko yagenga bimwe bimwe. Birumvikana kandi ni byiza kugira ingabire ishobora kuba isanzwe ari isanzwe iyoboye ibikorwa byanyu kandi mugashobora no kuyisangiza n'abandi twese tukabyungukiramwo. Niyo mpamvu ikibazo nagomba kubaza ati niyo myaka 4 yose mukora ibyo bikorwa mukabikora ku bwitange kandi mushobora no kuzobandanya, ni ikihe kintu coba cabatumye muri mwebwe mwumva mushobora gukomeza kwitangira abandi mugakora ivyo bikorwa byose nta mpembo? Ni ikihe kintu muri mwebwe kibatuma mukora ivyo? Ego ico ndavuga ati ni ikibazo ciza kuko ibintu dukora nivyo twitangira kandi tukabishiramo umwanya utari muto. Tuvuge nka intara zimwe mu rwa tujejwe harimwo kuzifasha kuguruza BCUSA muri zo ntara, tukaziha amadokima yagejwe ishirahamwe ryacu. Urumva habaho communication between twebwe niyo ntara, hanyuma tukamenya yuko amadokima yacu ko yakoreshwa ku nzira nziza ku mbono ya BCUSA. None rero n'umutima n'ugukunda icyo dukora, tugakunda abo turibo, turakunda ishirahamwe ryacu kandi bakunda akamaro ritumariye. Rero iyo uri muri ukora ikintu ukunze, ko turabona abazungu bakora ibintu bya volunteer ukaja volunteer ugakora ikintu kitanga umwanya wawe ugafasha, ibyo turabikora n'ahandi. None rero kwitangira abanyu canke gufasha ubwoko bwanyu ndibaza ni ikintu ciza kandi n'ikintu n'Imana biha icubahiro, kuko harimo benshi Imana ihezagira mu bintu mugabo basanga ntibashobora kuyishima canke gusubira iwabo ngo bafashe. Uribuka no muri Bibiliya hariho abo Yesu yagiriye neza, bari barwaye imibembe, amaze kubasengera, ariko umwe muri bo yagarutse gushima. None rero natwe igihe dusubiye mu biwacu gushima ni vyiza. Ndibaza bituma n'Imana ihezagira ibyo dukora byose, igahezagira ikaduha ubwenge, igahezagira ibikorwa byacu dukora. None rero nicyo gituma turafasha BCUSA gusa, harimo benshi dufasha mu bijanye n'ivy'amategeko n'ivy'amashirahamwe. Nivyo ndabikora, ndabifasha abantu benshi, yaba ibya business bitari ibya business, ni benshi turiko turafasha. None rero igihe hafasha abacu kandi mbona ko harimwo ari ikintu gihuza abantu bacu, ndatekereza ni ma responsibility gukora icyo gikorwa. None rero ku bwanje ntango ndabibonamwo, ndabikora ata kibazo vraiment, kandi ntaco ndiko ndasaba ngo ishirahamwe rimwe. Imana ikongeza umugisha. Benshi bose turavyumva, twagomba kubikora ariko singabire ya bose. Nari muri iyi myaka 4 n'indi muriko murabandanya, uravye umuryango muserukira BCUSA imbere y'amategeko, ni ikihe kintu mubona mwashitseko canke ibyo mumaze gukora wumva nawe ukumva kiragukoze ku mutima, ukumva kiragushimishije? Ego ni byinshi mu myaka 4 umugwi w'abarundi uri hamwe. Kenshi turabona imigwi iza isambuka amezi 2 amezi 3 ukabugiye ukaza ufise umuvuduko munini, ariko
kabugiye ariko BCUSA ndavuga ati kuva itanguye bwa mbere cyo shima n'indongozi zagiye zirongora irishira hamwe nkuko muzi hariho komite executive ari irongoye ishira hamwe abo rero turakorana 100% ari mu mategeko guhinyanyura biba bikenewe urumva turakorana neza nta kibazo hanyuma kumenya neza ko iyo abantu bagize ibibazo bahuye n'ibibazo bafashwa nicyo turabikurikirana kumenya mbega umuryango wafashijwe none rero icyo naco ndavuga ati carampimbaye cyane mu ishyirahamwe ryacu twagiye tubura abantu batari bake twakunda ariko abarongozi bahagarikiye ishyirahamwe dukoranye abantu bararonka uburyo bwabo bandikiwe kuronka ico oye kiri mu bintu binshimisha kuba mpagarika igikorwa kandi ico biyemeje kigashika rero muyemeje ikintu habaye ingorane mugafasha ico naco kiri mu bintu ndirata nkavuga ati mpagariki ishyamwe mpagarariye mu mategeko kweri rikora ico rikwiye gukora hanyuma ikindi naco ni ingene bagiye bakora n'intara abarongozi b'intara nta bombora ndabonye imishirahamwe ryacu ribahangwa babasamburanye bashwanye yaba mu manama ico naco nacishimira vraiment ahantu hari abarundi kenshi tuzi yuko kwamara gushwana kwamara kutubahana ikindi naco shimira mu ishyirahamwe rya BCUSA cagiye kinezereza n'imbuga za BCUSA ndagiye mu mashirahamwe menshi ndagiye mu mbuga nyinshi uravyiza amashengero karamuza imigwi usanga harimo kutubahana hakabamwo ukiyumvira mbega uru rubuga ndimwo ni urubuga rwishiramwe kanaka ugasanga harimo haracamwo ivy'Imana ivy'isi bisamaza bitagira akamaro bitagira indero urumva ibintu byinshi bicamwo ariko uravye muri BCUSA iki ni ikintu twazize amategeko kuva dusizeho izo mbuga rero abantu bacitwayemo neza cyane abantu bishura kubibaraba kandi bagashiraho information zikwiye kumvwa kubwirwa abantu bene ryo kandi bakazumvira hanyuma atagutukana atagucishaho ibiteye isoni hari imbwa twajamwe asanga umuntu asemwe ibintu biteye isoni ukazibona abantu baravuyemo nizo mu gacazi vamo bivanye nuko umuntu umwe acishijeho ibintu biteye isoni canke bidafasha umuryango none rero ico kiri mu bindi ndishimira cyane mu ririshira hamwe ndavuga ati abantu barakuze baraciye ubwenge ubu mu mbuga zacu nta bintu bacishamwo bitagira akamaro hanyuma ikindi naco ndishimira ni ukuntu twagiye abantu binjira mu ishyirahamwe ryacu abantu barinjira vraiment n'ubashishikara binjira neco naco ndacishimira cyane kuko nishirahamwe ntijaje n'umuvuduko mwinshi ngo rirangire n'umuvuduko nishirahamwe ryaje buke abantu bubahana kandi abantu bakorana mu bugwaneza none rero nico gituma mvuga ati nishirahamwe ryiza nishirahamwe twishimira twese kuko umuntu wose akora ibimuraba ivyo navyo ndabishima cyane hanyuma shima na Assembly General twakoze ndibaza tuyize go yaba Assembly General nziza itomoye nta n'uburyo bwishi twakoresheje yandi mashira hamwe bagize Assembly General usanga bagiye negative ugasanga binjiye baradayirwa ariko twe dukora ibintu biri ku rutonde bipanze neza bipanze urumva ndavuga ati bisi yose irapanze hagaze neza nta kibazo ibisigaye nkashishikara ndishimira kandi ku migambi iri imbere ishirahamwe rifise ndibaza mu minsi bazoyivuga hanyuma dushishikare turango tworangura na wa mugambi twiyemeje ari umugambi twiyemeje muri Kentucky umugambi nawo uri kazoshira mu ngiro nawo bizonezera cyane hamwe uja mu ngiro ugakogwa none rero ni byinshi ndovuga byinshi muri imyaka ine BCUSA yagiye ikora ni byinshi bakoze byinshi vraiment nto tondagura ngo tubimare ariko ndabashimira cyane mu ndongozi hanyuma n'abanywanyi bakoze batiziganya mu bihugu bagiye bakora murakoze kandi mwakoze ku mpande zose birumvikana yuko mudatamba mwirorera hariho indongozi zitari nke bikora inka hanyuma n'abanywanyi kugira discipline canke kugira indero mu mbuga ziwabo birumvikana kandi kuko kwiteka mugiza kandi kandi twibuka ahantu hawe bavuga ati abarundi nta kintu bakora kimare kabiri
ishirahamwe kuba rimaze imyaka 4 kandi mukiri muri focusinze kuco mwiyemeje mufise n'ibindi muri ko muragomba gukora n'indi migambi. Eka tugareka kwako kantu kwarya jambo kuvuga abarundi nta kintu bakora kimare kabiri. Muri BCUSA mubwa yuko ico iyo mvugo mwayihinyuje ko atari ko BCUSA mvuga ntishobora gukorwa kuko inandi mashirahamwe ndibaza nigenda mashamo atari make gituma abarundi bakora ikintu ntikirambe nuko haba hari izindi nyungu ziri inyuma y'ico kintu. Ibyo rero aho ukora ikintu hari ubundi ari inyuma yawe ariko aragusunika urumva uzoshobora gushika kure, ariko icyo mushimira ari inyobozi za BCUSA uhereye kuri president kugeza ku bandi barongo y'intara bafise ikintu bakora. Nta muntu n'umwe ari mu ndongozi aje kurondera amahera 200 cyangwa amahera 10 aya nicyo gituma rero dusanga indongozi atabantu ngo ngira ngenda hano tumurihira amahera oya twebwe natwebwe turipanze mu bikorwa cyo twavyitangira. Naco gituma kenshi harimo n'ibyo dukora tutirwa twatangaza mu banywanyi basanga murageze ikibazo turamufashije twebwe natwebwe twakoze zana amahera 200 jana twatanga umuntu twamufasha ni benshi zibake twafasha tutiriwe twatangaza mu bantu ngo hari murageze ibibazo mu ndongozi tumufashe oya twabikora twebwe nyene twagikora kuko twaje kwitangira abandi rero turi nk'ikiraro mu bandi. Nico gituma abantu benshi barongoye ishirahamwe ryacu kandi bagiye bayirongora ntibaje bashirinda imbere abo twabwira gende nta muntu akwiye kumurongo udafise akazi akora. Muri BCUSA nico nkunda kuvuga nta muntu akwiye kuba umurongozi arafise akazi akora, erekana cyo uri kurakora nico umaze kurangura kuko niyo waza muje gutwara ishirahamwe BCUSA ngo niho uzotungira niho uzorongera uburyo kugi ivyo ntibizocubisambura ishirahamwe ryacu. Rero cyo gituma abo tubwira bose bamaze barondere bipange muhira bipange mu cyo bakora hanyuma babone kuza kuturongora kuko hano nta mahera arimwo no kuza gufasha ni to give back to the community. That's what we do. Rero twabiravye neza mu ntara tubamwo hari ikintu ugenda mu ugasubiza ugahereza abo muri community. None twe community yacu nitwebwe abarundi rero. So rero nyimba warize office PhD, masters, bachelor degree, associate degree. Rero iyo orayos, this is a time to give back to Burundian people. Bakwishimira ko wize. Wow. Oya nivyo ati abarundi bavuga ati giraho muba mubahwe nivyo birumvikana keshi iyo ufite nawe ico ufite nawe ushobora kugira n'icyo utanga birumvikana, ariko bongera kubivuga singabire ya benshi hari abafise byinshi n'ibirenze ariko ntabwo botanga na gatoya, ariko ugasanga hariho n'abafise duke ariko bakadutangaho na bene wabo bakaboneraho. Imana ibongereza umugisha. Mwavuze yuko hariho imiryango itari mike mu myaka 4 irangiye mwafashije hari mu bihe by'umubabaro nko bashobora kuba muhagarara ishirahamwe imbere y'amategeko kumbure ubutumwa mushobora gutanga ku miryango yasizwe y'imfubyi, imiryango yasizwe harimwo abapfakazi. Ni ikihe kintu umuryango BCUSA naho ege uburyo bw'amafaranga ntibubandanye butangwa, ariko nubuhe butumwa muba mufise message y'inkoramutima kwabo bantu aho babaye mu state barimo cyo mu bisagara babayemo twobananya dukora iki nk'abantu murongo ishirahamwe? Ego muragize neza. Ubwa mbere turahojije imiryango yabuze ababo, hanyuma harimo ababuze abapapa, harimo ababuze abana, harimo ababuze abamama. Abo bose ndazi bari bafise ibikorwa bakora mu ishirahamwe ryacu kandi no mu miryango yabo. Kubw'ivyo twese turabakunda, twarabuze twese kandi dushishikara tubabwira kwihangana niko rugendo turimo. Ariko ico twovuga hari umutama yitavye Imana muri Ohio, baramuvuza izina ariko benshi baramuzi, ariko ndibaza nta ngorane ndamuvuza izina mu Damiyano, nyakugena Damiyano. Ijya mutama ahari hose ndibuka igenja muri Ohio ndabagiye kumuraba aho yaragwariye. twarabuze incabwenge mu muryango. Ijya mutama n'umuntu
yaduhanura twe twacari bato ariko yaraza kahise cyane kaho twaje tuva mu bihugu byacu vya Afrika. None rero yaraduhanura kandi akatuba hafi cyane nk'ugwaruka, ico kintu yaragikoze cyane. None rero kubw'ivyo twovuga nk'imiryango yabo canke imiryango y'abisigaye kabura babo nabo bakwiye gukora ikintu cyo kuma twibukira ko n'umunsi naho uvuye muri no mubiri abantu bazokorera umugabo canke yari umumama canke yari umusore yakoze hagarikira ibikorwa. Impanuro zapfa zigenderako kandi turazumvira cyane kuri abo banyakwigenda. Tubabwira umuryango turabakunda, turibuka ico bamaze mw'ishirahamwe ryacu. Nabo bagiye bakira abana twari tuzi ko bazotubera abazodusubirira kandi bakaba indongozi nziza mw'ishirahamwe ryacu. Kubw'ivyo bagira ukwihangana kandi bashishikare bari mu muryango wa BCUSA n'abaperezida barongoye izo ntara. Mbere twovuga ati bashishikare babegera. Ndibaza hari ivyo tuzoba dutegura muri Assemblée Générale nk'abo bantu tuza turabibuka. Ico naco co ikintu ciza kwibuka batuvuyemwo tukama tubibuka kuko nabo bari bubatse umuryango wacu wa BCUSA. Hanyuma hagize mbere igihe nicoboneka mu ntara nabo akabaho ikintu bati bakarihigwa ukwezi amezi 2-3 hagize ikintu coboneka ko income yabo yaragabanutse. Ivyo ni ibintu twifuza. Ndibaza hamwe tumaze kubitegura neza tuzogarukira mu miryango tukaraba nabo bimeze gute, vyifashe gute, ababaye nk'abapfakazi mbega babayeho gute, abo n'abantu bo gukurikiranwa tukashishikara turaba ubuzima bwabo ingene buhagaze ingene bumeze. Ntituce tubareka canke tubitwarike especially nk'abantu babarongoye intara. Ico naco muri Assemblée Générale n'ikintu tukwiye kuvugana tukakiganirako tukagira hamwe twibaka umuryango wacu kuri abo bantu nabo babakoze ababo. None rero kubw'ivyo nkuko bavyo mu message twobaheza turabakunda turi kumwe nabo kandi dushishikare twubaka uno muryango wacu, tuwukundisha n'abana bacu, tuwukundisha n'abasigaye. Hanyuma ibisigaye dushira Imana imbere, byose bizogenda neza. Murakoze cyane. Ariko muravuga ko Mutama Damiano nije bariko yatashe ari umutama w'imvuga kuri ko arigeje no kutuganiriza ariko aratubwira uko umuntu yitwa umushinga ntahe abameze nuko akwiye kwitwara nuko akwiye kuvuga. Ico nico yashize abikije kuri twebwe. Umwanya wo gutaha we warageze ariko iryo yashize abibye ryo riracakanura. Bavuze muti mu ntara aho ari imiryango y'abasigwa abayobozi bo mu ntara bagerageze baraba igikenewe, hanyuma binabaye ngombwa babivuge urwego rw'igihugu turabe ico twokora. Niyo mpamvu umuryango dusaba yuko woshinga imizi mu kibano aho abantu batuye kugira ngo ibindi nabyo BCUSA ize yunganira. Mubahwa turabakengurukiye cyane ku mwanya wanyu. Ndazima muri byinshi ariko ko ari kubashimira ku mwanya wanyu kuba muserukiye umuryango mugari canke munini ungana ku mu state menshi. Iyo mpamvu turangira tabasabye ubutumwa eka duhere ku abanyamuryango ico mubona dukwiye gukora. Simenya ko aricyo twobafasha muri rusange mubona tugende gute? Sawa, muragize neza. Bwa mbere kunanye ntangura ashimira abantu bose mu muryango wa BCUSA n'ubushishikana n'abashimira ukuntu bitwara kandi ukuntu byifatamwe. Hanyuma ikindi novuga ati BCUSA irahari irabandanya. Nimba hari uwawe umubanyi wawe unduzi batarinjira muri BCUSA, ubu n'umwanya mwiza wo kumubwira injira muri BCUSA dufatanye urugendo n'abandi. Imyaka 4 irarangiye BCUSA ihagaze atangorane atabibazo birimo, bitunganijwe neza. Ushobora guturondera ukarondera committee executive ugiye kuri BCUSA website. Turayifise website yacu, urinjira ukabona indongozi zose, hanyuma n'inamba zabo ziriko ukabaterefona mukavugana. Nimba waruzi yuko iryo shirahamwe ritariho ariko n'ishirahamwe rikorera hehe muri Amerika gusa.
yari amashirahamwe menshi amwe yakorera Afrika yose, akorera Amerika, urumva dukorera atandukanye, mwa twebwe turi base muri Amerika mugabo tutakumiye abashaka jo gukorera hakurya hariho hose baragenda turafashanya na diaspora zirahari, urinjira muri diaspora ugatera ivyumviro nta kibazo ntaho tumuza, ariko kandi agashirahamwe gakorera hano muri Amerika gusa gufasha abantu bacu bari hano muri Amerika bagorewe hano muri Amerika bifuza gushika imbere canke kugira ico boranguye hano muri Amerika. Nabo bw'ivyo babwira yuko uzi gutariyandikisha turi mu shirame ryacu, injira ufatanye n'abandi, kandi nawe naho winjiye muri no myaka 4 ukabuzi kuri indongozi hari icyo womarira BCUSA yaba mu guhanura yaba imigambi, urahawe kaze kuvugana n'indongozi barabwise tabo gushiramo, kandi utera tugutumira hariho assembly general yimirijwe, ndibaza sinzi ko aratangaza umunsi n'itariki, rero iyo assembly general nawe uzuhabe, kandi mbere nimba tarabitangaza hazohara amatora gushaho indongozi shasha, kuko izihari ikiringo cabo caheze, ubu uye bariko barakorera mu mwanya wa tugiye kongera, tugiye kubaha amezi 3 ane kuri 6 kugira ayo mezi 6 bazobe batunganije amatora, kuko ikiringo cabo cararangiye. Rero kubw'ivyo mu minsi tuzosohora ikete basinye, hanyuma tubaha amezi yo kubandanya aka kanya tugiye mu matora. Murazi turi mu masino, ndusho gushiraho amatora mu mwanya w'amasino vyogorana, none rero twaciye dushiraho assembly generale izobera muri Kentucky, itariki sindi kubanze kuzivuga, ariko tubahimirize mwese muzoze muze muri Kentucky duhurireyo tuganire, muzane ivyumviro dushireho indango zishasha, hanyuma ibisita byose bizavyuguruye, icyo ubona twokora, icyo ubona twoyongeramwo, twebwe turi open cyane, kira kintu cyose kije kucubaka umuryango tuzogiha umwanya kandi giheze kije mu ngiro abantu bagitoye, kuko icyo dukora cyose ubu n'uburongozi buva hasi buduga hejuru. Twumvira ivyumviro by'abanyagihugu, abantu bacu bagombika ibifuza iki, igihe babizanye rero kuri twebwe turabinonosora tukabigira ko nturi babandi utupana amategeko twayakura hejuru tubabwira ni mukora iki, oya tugomba kubaka ikintu namwe kibubaka. None rero kini naco ndazi yuko benshi bidodomba bafata amahera dutangana make, ariko tugiye kuyongera kwa 4 tuzoyongera amahera tuduze, ayo twumvikanye ko duheze dushire kuko urazi inflation ko yaduze bigenda byiyongera n'ubuzima bwaduze gatoya. Rero mwezi wa 4 muri assembly generale tuzoraba amahera twoduza ko kugira tuve kuyo twariko, hanyuma tuje kindi gitigire. None rero ico ni cyumviro ciwawe gibwa na president rongo y'intara yawe n'abandi bayobozi, mubabwire mbega muratwoshira kurangahe, mutangure kuvyiga, hanyuma ivyo navyo tuzoheza tuvyige muri assembly generale dufata ingingo ya nyuma. Kubw'ivyo turabashimiye abantu bose bari muri BCUSA, abarongozi twashimiye abanywanyi bacu dukorana ibikorwa, Imana irushize kubahezagira, kandi namwe mushirize kubwira abandi ntagire n'umuntu n'umwe asigara behind. BCUSA ntigomba kureftinga, we don't need to leave any person behind, kuko umuntu tuba dusize behind agize ikibazo bazoitwara umurundi yagize ibibazo atafashijwe. Ngane rero kugira ntazogira umuntu adutuka muri kino gihugu ko ari umuntu tutafashije, genda mubwire yuko ishirahamwe BCUSA rihari kandi kibandanya rikora, rihagaze neza, rikora neza, atamujyano kandi twubahana, dukora twubahana gose kira muntu wose akorera mu mwanya wiwe. Nari kubw'ivyo turabahaye kaze, intara turi mu ntara zitari nke, ariko kira ntara yose niyo yitorera indongozi. Igihe mu ntara zanyu atandongozi mufise, urafise uburenganzira bwo kwiyandikisha mu ntara wegereye aho hantu. Tuvuge nkaje muri South Dakota, wewe nyimuri muri North Dakota atabanywanyi bariyo, uremerewe kwiyandikisha ukaba muri South Dakota, ugagira utanga ibyo bwa muri South Dakota raporo, canke ukaguma mu ntara yawe ahuri. Ndafise mu mama ari hano ari muri Chicago, iyo mu mama buri kwezi atanga amadolari yiwe 20, agaca telefone undarutsa amaya muri Federo mwayabonye, yego twayabonye. Nkuyu oye ni umumama yibereye ahantu habo nyine mugasagara nta barundi benshi
bahari aho hantu hari, ariko yahisemwo kuba mw'ishirahamwe atiriwe araja mu ngorane ngo n'uyu n'uyu n'uyu. Ivyo byose birashoboka muri BCUSA. Twafashe ingingo zorohereza umuntu wese. Uri ahantu hari abantu atabantu bahari, ushobora kuvuga n'indongozi ukaja mu muryango ukiserukira wewe nyene umuntu nk'umunywanyi, kandi ugafata ijambo, ingingo canke ijambo usohoye tukaryumvira tukarigirako. Rero kubw'ivyo ni umuryango w'abantu bose, duhaye kaze buri muntu wese yinjire aze dufatanye urugamba. Indongozi zishasha turazikeneye, urwaruka turakeneye kubona ko hajaho uburongozi bw'urwaruka. Intuzeye ni ishami canke twoyita ngo iki ni department y'urwaruka, nayo igakorwa ikazana imigambi irashe mw'ishirahamwe ryacu. Department y'abamama irakenewe ivyuke, iyo nayo irakenewe ko nabo is the foundation as well, bagaruke bakora ibikorwa hanyuma dukorane batwereke, kuko nabo barabona ibintu vyinshi. Tubakeneye gukora ibintu hano vyoza byahuza abarundi intara ku ntara. Ni vyiza ko turaba utuntu twoza turakora duhuza abarundi atari impfu gusa. Hanyuma hakabaho n'ikindi niyumvira cohuza aba business, abantu bakora ama business, ubwenge burarahugwa, tukamenya muri BCUSA dufise aba business bangahe bakora iki. Ibi navyo ni ibintu tugomba kuraba ko twafashanya tukabiraba ko umuntu wose icyo akora kugira twubakane. Turafise nk'abantu bakora amatagisi, turafise abantu bafise medical transportation, turafise abantu bakora ibindi bitandukanye. Abo bantu bose tukamenyana, kuko twese turi umuryango umwe. Kandi ufise advertising yawe, vugana n'uburongozi bashobore kugira advertise ibikorwa vyawe uri kurakora. Ivyo navyo turabishira ku mbuga, biremerewe n'amategeko. Igihe uriko arabikorera hano twamenya hari umurundi yakoze iki, tukamukeza ku bikorwa arakora. Ni vyiza kuko n'abandi aba barumuna bacu, abana bacu baca bati hari abarundi habakora ikintu kanaka bakakwishimira. Turazi yuko mu Barundi kiragoye kwishimira umwana w'uwundi canke uwundi muntu ataraje imbere. Ivyo tugomba kubifuta muri generation yacu bikavaho. Iyo umuntu ateye imbere mwishimire, ubonye ari ikintu ciza ariko arakora, mwishimire, umuvuge neza, kandi uvuge ibikorwa vyiwe, kuko ni ibintu vyiza. Kandi ikindi naco ca nyuma nurangiriza ko turifuza ko yandika igitabo c'abarundi, abanditsi aho muri hose hano muri Amerika. Turifuza ko tworondera abantu butwandikira igitabo c'abarundi ciza, iyo twaje tuva ngene twashitse muri kino gihugu, hanyuma bakegera ba Mutama Raphael n'abandi bakavuga mbega twashitse gute mu makambi, byageze gute, twashitse hano gute mu kino gihugu. Turi pass by, niko ndokivuga, turi pass by kuko nk'ubu Trump yovuga taradusubije muri Afrika nk'uko ariko arabigira muri Ntunzeye Minnesota. Urumva twatugiye none rero cyo kwitwarika, kandi cyangira ko mpa impanuro abarundi bacu, tushishikaye twifata neza muri kino gihugu turimo. Dukore ibintu mu buryo bikwiye kugendamo, twirinde kuba basuma cyane, kuko hafashwe 3 na 5 b'abarundi b'abasuma byandikwa kuri dosiye y'abarundi. Abarundi badaye kuri news, abarundi usanga badukwegeye twese tuguye mu bintu tutoguyemo. None rero abarundi nkuko majorite yacu turi abakristo twemera Imana, twakijijwe muri kino gihugu, tubimvuga kuri kandi dukore ibintu neza nkuko dukwiye kubikora. Ico nico ndobabwira. Ikindi naco birinde kuja muri aba bagena amabarabara ngo bariko bariyamiriza, bariko bagira imyigaragambyo. Ivyo barabikora kandi bamwe barapfa, baricwa bagapfa. Urumva rero ndibaza ico naco ni ikintu dukwiye kuba kure cane, ariko twitwarike ivyiza, ibibi tubireke, hanyuma twitwarike n'amajambere. Nico ndorangiriza ko. Ariko ndashimira abanyamuryango, ntabwo ndabona cane babirimo ngo tubone ngo bahuye n'ivyo bibazo. None kubw'ivyo ndabashimiye nyakubahwa ku mwanya maduhaye, kandi no kutuganiriza. Imana ibahezagire ku bikorwa mukora byo kumenyekanisha ishirahamwe, kandi no kuganiriza abantu kumenya ingene babayeho n'ingene ishirahamwe rihagaze. Ivyo si bose bobikora. Ndazi ko ishirahamwe BCUSA ntiri guhemba,
nta muntu aguhemba, ni ikintu kiri muri wewe ugenda urakora witanga. Kubw'ivyo nk'uburongozi on behalf y'uburongozi bwa BCUSA mboneraho gushimira cyane nyakubahwa Martin urongoye intara ya New Mexico, kandi ukagenda witangira kino gikorwa cyo kugira ama video ama interview n'abandi bantu. Imana iguhezagire cyane kandi ntucike intege, turabiraba turabibona. Imana iguhezagire. murakoze cyane. Ntawo yavuga ngo yamare. Impanuro mutanze ni kirumara. Tumenye uko tugenda, tumenye aho tuva n'aho twerekereza, twirinde kuja mu ngorane zitari ngombwa, twibuke. Nibaza yuko byo kwandika, nibaza yuko byose bisaba nuko twotanga, two motivating abandi. Ko ndaze hari abanyeshuri batari bake, hari abagomba kuba bagomba kugira ama dissertation y'abanyeshuri. Ibyo byose twavuze tagira umuntu ashobora no kubihuza n'ikigwa ciwe ariko arakora ico gitabo cyo kwandikwa, ndabizi. Kandi hari abantu bafise bazikahise cyane gose. Birahari kindi naco mwavuze ati muri BCUSA imiryango iruguru. Ufise icyumviro cyubaka, nta mpaka uhari, ariko tujyana mu ngorane sorry. Kindi naco nibaza yuko mwakivugishije ukuri. Amashirahamwe arahari ashimikiye kuri kahise, naho kahise ni keza. Amashirahamwe ahari bivaye n'ibihugu abantu babanyemwo, amakambi baciyemwo, inzira baciyemwo, ariko BCUSA ni ishirahamwe ryubatse ku buzima tubayeho uyu munsi. Ntitwitaye ngo umurundi wavuye muri Tanzania, za Zanzibar, za Malawi, za Kenya, za hehe, ibyo byaraciyeho. That's the past. Uyu munsi tubana ngaha muri Amerika, mwa bino bisagara, urumubanyi niwe dusangiye urumuzimyamuriro. Aho niho dukwiye, aho niho twubakira muri BCUSA. Nyakubahwa Eli, ndabashimiye. Reka ikibazo cya nyuma campora ko iki biganiro byanyu ni byiza. Hariho uwundi muntu yavuze neza miseze twariko turamwibuka, niwe yavuze ngo I have a dream, ati ndafise indoto. Mwebwe ni iyihe ndoto mufise ku uyu muryango BCUSA? Ni hehe mubona kubona uwo muryango wageze? Ego baragize neza. Jewe bwa mbere kuri ino shirama ryacu rya BCUSA, imbono yacu ubwa mbere ko ari guhuza abarundi bari muri hano kino gihugu, tukamenyana cyane, tuvuge. Kandi icyo nacishimira cyane ko tukimaze gukoreka. Wewe Matesina ndakuzi, ntiwarunzi, bamwe baje bava mu Burundi, abandi baje tuva Tanzania, ariko twaramenyaniye hano. BCUSA yaduhuje itugira abantu bamwe indongozi, bamenya uwo indongozi ashoboye iki, uwo indongozi ashoboye iki. None rero ubu biramfasha cyane, canke biradufasha cyane, especially nka twebwe tuvuge uri kurakora business muri kino gihugu pe, byugurura ibyo shiramye byugurura imiryango ku bantu. Harimo aba client je mfise ndabarose biciye muri BCUSA. Ubu ngiye mu ntara kanaka, sindigwa navuga ati ngo mafate ihotel, mbanze umuntu mu president, umuyobozi wari wose ashaka kunyakira, akanyakira tangorana. Urumva icyo ni intambwe ya mbere tumaze gushikako. Urumva turagenderanira, turavugana. Mfise ingorane, sinshobora kuba stress ngo hari umbuze mvugana. Kesh Steve habiyambe cyane mu telefone, president w'ishirahamwe turatera inkuru Marte inde, aba bose n'abantu Imana agiye impa iduhuza mu muryango. None rero icyo ni cya mbere, imbono ya mbere twari dufise muri ino shirahamwe ryacu. Imbono ya kabiri, sindifuza ko iri shirahamwe ryoshishikara riba ari ryo gutabarana gusa. Imbono ya kabiri niyo navuze muri wa mugambi twasize imbere wo guflippinga amahouse. Urya mugambi ni mwiza, hamwe woja mu nzira nziza watungana, twawukora neza nk'uko ukwiye. Ndizera yuko ishirahamwe BCUSA rizoshika kure, kure, kandi imbono yacu izoba ibaye reality, izoba ishitse. None rero urya nawe udashitse, hari ibindi migambi bishobora gukora. Ndifuza aya madora 10-20 abantu batanga mu mbono mfise, ndabona nk'imyaka 5 iri imbere canke 10 canke 2-3, aya mahera yazoba atakiriho yatangwa n'abantu. Hazohageza abantu bati rero amahera ubu yarahari,
hagize igitabo mpera yamufashe basi nyimba ari umuntu ufatira amadolari 5 n'icumi ari umuntu yitavye Imana uwo muri uwo muryango azoba akingiwe adasohoka kwa maratanga buri 10 buri kwezi ivyo biveho. Ivyo ni ibintu ndibaza ko mu mbono dufise bizoshika kandi bizobaho, twifuza ko bizahaba. None rero hanyuma yindi mbono yacu mbona ariko simbona BCUSA ku bwanje tuvuge tumaze gushika kure, bamwe batubaza ati none ko hari ishyirahamwe ndakorera hakurya iyo twaje tuva bimeze gute kuno tumaze kwegerana aba bose bafise ama business baguza tunga, niho rero tuzogica tugenda bagende bakore batwaye ubumenyi n'ivyumviro batware rero kubaka igihugu canke guterera igihugu. Kuko ugomba kuja guterera nawe ufise icyo umaze kwerekana. Rero iyo mvudutse cyane nicyo gituma usanga bamadu twenga ngo amashyirahamwe yarazi no mu Burundi, ngo bavuze ngo bafise amahera ngo twabaha amantu kubaka, amahera ntaboneke. Oya rekaza ko twama twitegemeye abanyamahanga. Oya ntagomba kuyubaka twebwe tuzoba ati rero nyakubahwa urongoye igihugu canke wewe nyine kigaye ngibi ibyo dufise hariya twaranguye ubu rero tuzanye ibi mu gihugu cacu. Nero tutasegerereje unaka ngo duterere umaze duhe buryo tugende kubaka iwacu. Oya tutware abacu baba engineer bazi kubaka, tutwara abacu bakora ku mabenki, tutwara abana bacu bavyariye ni twitwe ubwacu, tutwereke icyo dushoboye. Izo ari imbono nziza twipanze tuvuga twatwaye kino kintu, twatwaye ubumenyi twiyokora iki. Nk'ubu wovuga ati tugende kubaka ibarabara umufana, yarabara kubaka abamenye bati ukidutware amacu tuvuge nk'ibarabara riva naho ndabonye riva Bijumbura rija za Makamba ryo ikweri riteye ikigongwe canke riteye isoni, hari amacu yatwara abantu yaca hajya abagwiza tunga gatana ayo mahera turatwaye yatwara yaca yasumba abantu yatwara icyo bintu bikoreka. None ibyo bizokorwa n'abandi, si ko aba twasegereza dusaba, ariko ibyo bishobora gukorwa ari uko dusize bano bana bahije amashure bigiki baragiye kwiga, bamwe bariko bitwana bafise ama PhD ama masters biki, nibaza n'ubwo bumenyi tubushire hamwe rero baje hamwe bubaka ikintu cyatwara ngo ati rero nyakubahwa ikintu duzanye mu gihugu tukafunditse cyangwa dushitseko ciza twaragize ama research iki niki twagikora. Rero apana aya madora 10-20 twatoje ngo tugiye gufasha abantu. Urumva ivyo ubwanje murabidafashe cyane, nibifashe twari ikintu kiboneka nkuko tuvuye muri Amerika, ni ikigo cyubashwe mu isi yose. None rero izo ni imbono zihari, ariko ndishobora kuzishika ko tutari bamwe. Nuko tuba bamwe, nuko jewe ndishimira Marte ku ntambwe agezeko, Marte akishimira Nixon ku ntambwe agezeko, Nixon akishimira David ku ntambwe agezeko, David akishimira Kazungu ku ntambwe agezeko, Kazungu akishimira na abo bose ku ntambwe bagezeko. Abo rero bamaze kumva bakavyumva kumwe bazoca bubaka igihugu canke twibake hano muri Amerika, baratuvyara tubahuze abikiri bamenyane. Umwana wa Nixon ari good muri mathematics, umwana wa Marte ari good muri bio, uwundi ari good muri physics. Abo bantu rero basize hamwe bazozanira ikintu ciza. Ariko iyo turi abantu tugiye hamwe benshi bahujwe n'isako bagahuzwa n'ibintu by'amashengero canke ibintu by'amacakubiri, ndishobora gushika kure. Tugomba ku breaking down ibi bintu by'inzikira, ibi bintu byagiye byabomoye amashengero bishibija muri twebwe gaca no mu bandi bituma abantu bataja hamwe. Ikindi tugomba gukuraho, hanyuma kabaho umuntu wose afise freedom yo practicinga speech ishengero ryagombye byose mugato bashishaka twitwa tw'abarundi. Rero n'ibintu ni inyigisho zigomba gutegurwa tukahurana tukamenya. Je mpuye no mwisilamu ndamuramutsa turi bamwe tugasangira, umwisilamu ahuye na jewe tukaganira, umusabato, umuroma, umupende kote. Urumva abo bose tukamenya ko turi abantu bamwe tutandukanijwe n'ivyo, mugabo mwishira hamwe tuzana izo ngabire zacu zose kubaka ikintu ciza. Ni byinshi twovuga ariko tuzaturahurana uko nyene. None rero icyo nico ndovuga. Murakoze nyakuba. Yes, turabashimiye ku mwanya wanyu, Imana ibongereza umugisha. Ati ni waba ufise inshuti, umufuko w'inshuti ntiwuzura. Hariho izindi utaramenya muri BCUSA zirahari.
karibu Yes. namwe muri BCUSA, tuba inshuti, tuba abavukanyi, tuba abazimyamuriro, tubane tunywane. Mwene data turabashimiye ku mwanya wanyu, mugiraho mubahwe, abo hiyo muri South Dakota turabakunda cyane. Amen. Sawa sawa. Murakoze.